Bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Bakunzi b'ikiganiro Rhapsodie de realites, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi mushikirizwa na Belize Nshimirimana. Ndabibutse ko ikiganiro Rhapsodie de realites mugikurikirana buri munsi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Ijambo ry'umunsi riratubwira ngo mwakira ubuntu bungana uko muvyipfuza. Reka twisunga ijambo ry'Imana riri mu Baroma ikigabane ca 5 ku murongo wa 17. Kw'igicumuro c'umwe catumye urupfu rushigwa ku ngoma n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushigwa ku ngoma mu bugingo n'umwe, Yesu Kristo. Ijambo kwakira ku murongo duhejeje gusoma ni igikigiriki lambano, risobanura kugira ikintu icawe, kugifata canke kigacika icawe. Ntibisigura namba kurindira ko ikintu kigwa mu minwe yawe giturumbuka. Bibiliya ivuga ko abakira ubuntu busesekaye, ubuntu bugwiriye n'ingabire yo kugororoka bazoraga ubuzima. Mbega n'ubuntu bungana iki mukeneye? Mbega ho mubukeneye kubera iki? Uhoraho arababwiye ati ngaho rimwakira ubuntu, ngaho rimwakira ubuntu bungana uko muvyipfuza. Ivyo bitwibutsa impanuro Pawulo yahaye Timoteyo. Turabibona muri Timoteyo wa 2 ikigabane ca 2 ku murongo wa 1. Haravuga ngo weho mwana wanje ugirira ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo yashatse kumubwira ngo ntahusha akaryo ko kwakira ubuntu bungana uko avyipfuza. Mu bijanye rero n'ubuntu bivana n'ubwo ukeneye ko bungana, ariko ku ngabire yo kugororoka nico kimwe kuri bose. Ntugerageze rero kuba ugororotse biciye mu buryo bwawe, kuko ingufu zose wokoresha ntuzoshobora gushikira ukugororoka guciye mu buryo bwawe. Wakire riho ukugororoka kwiwe n'ubuntu bwiwe busesekaye. Wakire ubuntu bw'Imana mwihinguriro ryawe. Wakire ubuntu bw'Imana kugira ngo ushobore gucika umuhinga mu byo gushushanya, umuhinga mu by'ubushakashatsi, umuhinga mu kazi kawe n'ibindi. Akira ubuntu bwo kuba umuhinga mu byo gucuraranga. Wakira ubuntu bwotuma abandi bantu bagutangarira. Nivyo Imana igushakako. Iyo ubayeho muri ubwo buntu bwayo busesekaye, Imana irakwishimira, ikakwerekana mu bantu bo mw'isi no mu bamarayika ndetse no kubaganza. Mu Banyefeso 3 ku murongo wa 10 haravuga ngo kugira ngo none habakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mwijuru bamenyere kwishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Alleluya. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Ndabatumirire gukurikirana rino sengesho musubiramwe aya majambo. Datanye n'ubuntu, ndagushimiye ku buntu bwawe bukorera mu buzima bwanje, bugatuma ntera imbere mu vyo nkora vyose no mu kurangura ico nahamagariwe muri Kristo. Ndi gitangaza mw'isi kuko nyobowe n'ubuntu bwawe, ubuntu bwiyongeranya ubudasiba mu buzima bwanje kubw'ubumenyi bw'ijambo ryawe mw'izina rya Yesu. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi wejo mugira umunsi mwiza.